Bonjour. Nizere ko mwaraye neza umwe wese atumbereye. Ego hanyuma tubandanye twiga ukuntu umuntu ashobora kugira deposit muri Royal Q. Umuntu ashobora gukora amafaranga muri echangeure yiwe mu bubiko bwiwe akayashira muri Royal Q. N'umuntu ashobora no kwigiraho ukuntu ushobora gukora amafaranga muri application kanaka ukayashira mu yindi application, withdraw hanyuma na deposit, ukuntu ushobora kubigenza uva hamwe uja ahandi. Byose tuvyigire hamwe turabe rero mu ncamake ukuntu ushobora kongeramwo amagazi fees muri Royal Q uyakuye muri Binance, ukuntu ushobora kugira deposit yari yose uyikuye muri Binance uyitwara muri Royal Q. Okay? Ubwa mbere na mbere ubanza kwinjira muri hajya ahantu irya application ushaka ko amahera ajamwo. Dushaka tukigishanye ukuntu ugira deposit muri Royal Q, soit gas fees canke ayo kuyigura yo kugira activation. Okay? Ubwa mbere na mbere hoho ico umenya nuko Royal Q ubwayo ububiko bwayo ni ngaha muri asset, aha ni muri wallet ya Royal Q. Okay? Muri wallet ya Royal Q niho ushonda muri asset. Okay? Ugeze ngaha ucuza ngaha kuri deposit, kuri deposit kuko ugomba kudepoza amafaranga muri Royal Q. Ugomba kudepoza amafrais yo kuyigura canke gas fees muri Royal Q, canke ugomba kudepoza amafaranga muri application kanaka isaba yuko uyadepozamwo. Uca kuri deposit kugira utore iki adresse yayo, cita adresse wallet, kugira uyitware hahandi bakura amafaranga kugira uyazane muri iyo application, kugira basizeko amafaranga uciyabona ngaha ewawe ngaha muri Royal Q yajeko. Okay? Uca ngaha kuri deposit rero kafyonda. Ukeneye kudepoza iki? Tubanza kwiyumvira ukeneye kudepoza ama USDT. Abari mu bihugu bya muri Europe bakeneye kudepoza ama USDC. Okay? Wowe kuba uri muri Afrika ukeneye kudepoza ama USDT kuko ayemewe turayakoresha. Okay? Chonda muri USDT. Okay? Ukigeze ngaha murabona hari TRC20, hari BNB, hariho Polygon. Aya nama raison, aya nama network. Bisigura gute? Nimba kuya kuntu uriko transfera amafaranga uyarungikira undi muntu. Okay? Baragusaba ati mbega uja kuyarungika uciye hehe? Hanje nje kuyarungika nciye kuri e-note, unija guca kuri Pesa Flash, unija guca kuri Rimikash, unija guca kuri mbega novuga gute yindi moyen de transfert d'argent ni ihera, sivyo? Umwe wese afise moyen. Ni kuvuga mu ihera, muri e-note, muri akaravyo, muri Rimikash, hari ahantu usanga bakata make umuntu ati je préfère guca kuri aha aho yandwika amahera kwa naka. Je no ca kuri iyi ni ikata amahera make. Ni kuvuga rero Polygon na BP20 kenshi zikata amahera make ya gusumba TRC20. Kenshi bakunda guprefera iyi BNB smart chain. Hanyuma kandi ukabanza ukaraba ngombe depoza amahera ngana gute, ukaraba ngaha iyi monta avango kugira depoze ngaha no uciye kuri iyi network, kuri iyi rezo, nuko ushitegereza kuba ushobora kudepoza ko ayashika kuri 10 canke arenga. Okay? Ana kuri BNB nuko ubusereza usereza kudepoza ko ayashika 20 canke arenga. Okay? Ana guca kuri TRC20 nuko nange ushobora kuronka ubwo depoze ko ayashika 20 canke arenga. Izi condition tuza kuzikorera ko ije ugomba vyose ukore kugira ntagire ikintu uhenda. Hanyuma rezo watoye ngaha, nimba watoye ujya muntu ndayihaye rya adresse wallet canke nimba ari ngomba ndayakure muri Binance yiwanje canke muri echangeure yiwanje, menya yuko nja kwisunga igerezo je nakuye hariya muri Royal Q. Hariya ngo minda depose ijya network nahisemo no mu kuyarungika ninje guhitamo kugira amafaranga ntatakaye ngo acabura iyaja, kuko iyo byita umuhora amafaranga acamo kugira ashike ara destination. Nimba ndakurungikiye amafaranga hari umuhora wo mu kirere waciye muri limiter, nimba waciye muri ihera ntajya kurungika nanje nciye muri limiter, amafaranga ntajya gutora yaja niyapfa.
atakarira mu kirere mugabo ofire y'amezi akashaka kugaruka ara destination akagaruka kuri wewe yarungitse akagaruka ko kubera yabuze inzira camwe. Birasaba yuko iyo wahisemwe ko bakurungika kuri imikasha ujya muntu mubwire aguhera imikasha nawe niwe warungika uce kuri imikasha nyene ntuturungika kuri iyi noti kandi aguhaye kode ya imikasha. Okay, umva nivyosa niyo mpamvu waciye kuri BP20 kiraza kuturungika uciye kuri Polygon cyangwa uca kuri TRC20 ama USDT yawe ntaja gushika uko ushatse. Okay, duhitemwo rero duhitemwo BP20 twavanye ko ariyo yoroshe kandi nziza idakata menshi ikata makeya. Okay, ushitsa ngaha kuri I understand. Okay, kemeza ugashushika ngaha rero kwaka akaniko kerekana ko ushugira copy. Iyo muri kumwe n'umuntu uri kwarungikira amahera canke ukuyamuha kuri wallet ushaka gusikana iyi code QR canke naho ukamuha iyi adresse wallet ushonda ko ngaha ikiba copy ano kucikwandika ngo copied copy yabaye successful. Okay, ugaca ugenda rero hahandi nimba ari umuntu ugomba yaho muri WhatsApp yiwe ukayimurungikira kugira ngaha ukagicugira kore bacuyimuha ariko ugomba kuyatwara muri kuyarutira muri ya Binance yawe ufite muri Binance yawe hanyuma ukarutiriramwo Binance yawe ukarutiramwo. Okay, muri Binance yawe ucuza rero ngaha kuri withdraw kuko muri hariya muri Royal Q cyangwa muri application ugomba kuyatwaramwo uca kuri deposit umugubwiye muri application ugomba kuyakuramwo uca kuri withdraw ni uca ngaha. Okay, handi muri spot hanca kuri withdraw nukuvuga kwanza kureba kuri muri asset ukaba no kuri muri spot. Okay, aha ni muri Binance nije muri Binance cinja ngaha kuri asset kitanda no ndi muri spot. Okay, cyashana ngaha kuri withdraw. Okay, nkeneye ku withdrawing iki nshobora kugomba ku withdrawing coin ama pièce y'coin nibyo birashoboka ariko nkeneye ku withdrawing ama USDT. Okay, kwana yuko ayo ukeneye kurungika uyafise ko kuri balance. Okay, cyashana ngaha muri USDT hanyuma hari uburyo bwinshi bwo kurungika ama USDT hari abaca kuri crypto network ni nkake twaciye mu guca kuri adresse wallet ariko umenye ko hari n'abaca kuri email phone canke ID igihe ari ukurungikira umuntu aciye kuri ari umuntu nikira ari muri Binance kuri Binance canke changer kana kuri changer washaka guca ngaha hakakunda ariko kuca mu application atandukanye uva muri Royal Q uja muri Binance ibintu bidasa tuza guca kuri adresse wallet ushaka ngaha kuri send via crypto network. Okay, ukashiza ngaha aha kuri address ugashiramo ya address wagira copy hariya muri Royal Q nukuvuga ugomba ushireho address amafaranga aja gushikirako nimero ya konte y'umuntu uyaha. Okay, ucugira ugapestinga ngaha ukagira paste canke kore ushobora kwipesta kugira adresse wallet wa copy ariya ize cyangwa iyo babagoye muri WhatsApp ati amahero yashire kuri iyi adresse ucuyiza kwayikopya ngaho kwayikora kirazira kuyimodifya uko amahero atakara bene ibintu byandikwa n'amaboko kirazira kugira kore copy. Okay, hama select network cinza ngaha nkashitamo ya network mbana babambwiye uko niyo umuntu akubwiye ngo rungika amahera kuri iyo amazi ati mbega iyi ni mikasho mahe canke ni bank boynote nuva nka rero network ucitamo ya BP20 aba yakubwiye ya BNB Smart Chain. Okay, shona muri bacwita ama network ni menshi. Okay, rimikashe inoti ihera ryanje. Okay, akaravyo n'ibindi byinshi ufitamwo BP20 ne mwavuganye. Okay, hanyuma aha withdraw amount ushiramo beka gomba gutanga ngaha nimba ugomba kugura robo ushiramo 70 nimba ugomba ushiramo gas fees ushiramo 20 twavuganye yuko make ku deposit hajya ari 20 nayo mu deposit ko 20 je ngomba gushiramo nkuko nawe ushiramo yasumba yo bivanye n'ico uyashakira kwaja muri royo kwigukora. Okay, acha ndarenga nemeza ngaha kuri withdraw. Okay, acha nemeza kuri withdraw. Okay, ngeze ngaha kuri withdraw ikindabi ikasubiba kanyutsa tiraba neza byo wagize ko utihenze network ko bashisha kuri
BNB P20 raba ko adresse wallet ari yayindi nyene raba ko monto ko mbungi ari yayindi bashaka mbere yuko atana kimwe bagukata ngaha network fees ni 0 USDT na kimwe bagukata meje gushika akwiko nyene wayatondetse uko nyene yarungitse niko aja gushika okay hanyuma ugaca confirm umaze kubona yuko ibintu ama information yawe ariyo uca confirm ngaha ukemeza uti egome nivyo ndemeye ko mahera agenda okay ugeze ngaha mwese yatandukanye n'amasekirite yasizemo ushobora kuba ufise fingerprint nk'uko wanje urashobora kuba ufise Google Authenticator canke na email ni ukuvuga amasekirite utubanza kwa verify kugira babone ko ari wowe nyene kwarutira ugaca wemeza ko ntaje nshaka kutoki gwanje amahera gaca avayo okay ariko nawe ushobora gushiramwo code zo verification za Google Authenticator baguhaye canke uzi wasizemwo na email ukayiverifya ukafyanda kuri email ugashwena muri code yawe ya email bakaguha code baguhaye ukayizana ukayishiramwo hama Google Authenticator ukagenda ukayizana ukayishiramwo komsa amera ngaha ariko aragenda umwe yazoba ashitse muri Royal Queue iyo ndayarungitse mu kanya gato cyane no kuvuga rero ubu n'uburyo bwiza cyane bwo guhanahana amahera bigatuma ashika mu mwanya muto kubera aca mu kirere nuko mubandanye munkurikirana kandi ikibazo umuntu azaragira akaza arabaza kugira tubandanye twese twungurana ubumenyi muri iyi crypto tuko turatera twavansamo sawa murakoze